Turatanze mwaramutse namwiriwe kuri mwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV bivanye naho muherereye twizera yuko mumeze neza cyane. Kuri uno munsi genekezo ya 25 ukwezi kwa 11 turi hano kugira ngo tushobore kuyagana mu makuru agiye atandukanye ariko aravugwa na cyane cyane muri UEFA Champions League. Turaza kuca mu nkino zimwe zimwe turabe uko biza kuba vyifashe. Rero ni musangwe ikaze muri kino kiganiro cacu. Nkuko mubibona nkuko mubisanzwe mubimenyereye ni jewe Cyubahiro Loic mugiye kuba mubana, ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na Thierry niwe agiye kuba atuma ano majwi n'amasanamu ndetse abashikira neza cha Kuri uno munsi rero wa kabiri harategekanijwe inkino zigiye zitandukanye muri UEFA Champions League yaje kuba igaruka nyuma yuko bari baje kuba baja mu nkino zihuza ibihugu. Ni inkino rero zidasanzwe ubona ko zitegekanijwe uno munsi ku ma equipe agiye atandukanye. Ndavuga nk'umugwi wa FC Barcelona ubona ko uno munsi uza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Chelsea the Blues mu rukino rutaza kuba goroshe kuri uno munsi kuri Stamford Bridge. Ni Chelsea rero igiye kuba yakira umugwi wa FC Barcelona hariya mu gihugu cy'Ubwongereza neza neza mu gisagara ci Londres kuri Stamford Bridge, ikibuga cy'umugwi wa Chelsea the Blues. Ni umugwi wa FC Barcelona ugiye kubutemberera umugwi wa Chelsea the Blues, ubona ko wamaze kuba ugarukana. Tuvuge ko ari inkuru nziza ku bakunzi b'umugwi wa FC Barcelona bagiye kuba bakina n'umugwi wa Chelsea bafise bamwe mu bakinyi bamaze kuba bagaruka. Twovuga nka Rafinha nyuma yuko ahawe iminota igera ku 10 mu rukino rwo muri weekend heruka batsinda umugwi wa Atletico Club de Bilbao. Nawe nyene ameze neza aho yabaye ari kumwe n'umumenyereza wiwe Dietmar Flick mu kiganiro gihabwa abanditsi n'abamenyesha makuru niwe bari kumwe imbere yuko batana mu mitwe n'umugwi wa Chelsea. Si wenyine kandi nyuma yuko bigaragaye kwitwa Marcus Rashford atabonetse ku rukino rwahuje umugwi wa FC Barcelona ndetse na Atletico Club de Bilbao muri weekend heze, ndetse na mugenzi we Frankie de Jong, bose uko ari babiri nabo nyene bamaze kuba bagaruka mu rutonde umugwi wa FC Barcelona uza kuba ukoresha kuri no munsi gihe cy'isaha 4 z'ijoro mu rukino umugwi wa Barcelona uza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Chelsea. Ni nyuma yaho kandi vyariko biravugwa ko uwitwa Pedri Gonzalez nawe ashobora kuboneka muri no rukino, ariko ubona ko vyaje kuba bitangazwa n'ikinyamakuru Mundo Deportivo kiza kuba kimenyesha yuko Pedri Gonzalez ataramera neza ijana kwijana. Bafashe ingingo rero kuba musivya akaba atagiye kuba aboneka mu rukino guno munsi ruza kuba ruhuza Barcelona ndetse n'umugwi wa Chelsea. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru rero uwitwa Dietmar Flick yaje kuba agira icyo avuga ku mugwi wa Chelsea the Blues, yaje kuba avuga ko ari umwe mu migwi myiza ndetse ikomeye cyane ku mugabane wa Buraya, ufise n'abakinyi ubona vy'ukuri bakiri bato bariko barigenza neza mu migwi yabo ndetse no mu migwi serukira bihugu. Rero avuga ko iza kuba ari match itoroshe, aza kuba ari match ikomeye, ariko icyo baza guharanira na cyane cyane no kuronka amanota agera kuri 3 ndetse bakinjira no migwi 8 ya mbere. Murazi yuko muri des champions imigwi ya mbere 8 ikiba qualifié muri 8e de finale atakirinze gusabwa cyangwa ngo ice muri barrage. Rero ubona ko Dietmar Flick yavuze yuko ihangiro ryabo ari ugutsinda umugwi wa Chelsea bakarako bashobora kwinjira mu rutonde rw'iyo migwi 8 gutyo ntibazoce muri barrage. Nubwo ubona ko bitoroshe, uwitwa Dietmar Flick kandi yabaje kuba mubaza kujyana n'umukinyi Robert Lewandowski, ubona ko nawe yagize icyo amuvuga ko aravuga yuko yabatangaje cyane nyuma yuko agize ikibazo cy'imvune bigatuma amara igihe kitari gitatari karaboneka kuva mu kwezi kw'icumi. Ubona ko rero ni Robert Lewandowski yaje azananye inzara y'ibitsindo. Muribuka ko ku rukino rwa Celta Vigo yatsinze ibitsindo bigera kuri 3 wenyene. Ku rukino rwe John yakina na Atletico Club de Bilbao naho nyene aswara atsinda. Ni Robert Lewandowski rero ubona ko uwitwa Dietmar Flick ariko aramuhayagiza cyane na Riga aheruka kuva mu mvuna nako ibitsindo abandanya kubishiramwo, ariko kandi yagize n'icyo avuga kuwitwa Rafael Diaz Berori uno Rafinha. Aravuga ko
nyuma yo kuva nawe mu mvune atari umukinyi wo kwihutagiza mu kibuga nyuma yuko yagize iyo mvune inshuro zigera kuri zibiri rero ubona ko bagiye kumutwara buhoro buhoro kugira ngo birinde gusubira kugira imvune kandi kuri uno mukinyi ariko kandi so nyene yagize ico avuga ko ni nono mukinyi w'umongereza Marcus Rashford abona umunyamakuru aje kuba amubaza kujana n'umukinyi Rashford boneka ko Dieter Hansflick anezerejwe kubw'uno mukinyi Marcus Rashford bivanye n'ingene ariko aritwara neza mu mugwi wa FC Barcelona ngo narijya ari n'umukinyi yamye akurikirana kuva kera ataraza no mu mugwi wa FC Barcelona. Si Dieter Hansflick wenyine yagize icyo avuga ku bijyanye n'ino migwi nuno mugwi wa Chelsea the Blues bagiye kuba bahura ariko kandi n'uwitwa Rafinha ubona ko abanyamakuru baje kubamubaza ku bijyanye no kuba yaranse gusinyira umugwi wa Chelsea the Blues maze agahitamo umugwi wa FC Barcelona. Ni Rafinha rero yagize icyo avuga arabwira ati kuva kera narindi murazi yuko ukuri namye ndakubabwira kuva kera indoto zanje nari ndazizi izo nari nshaka gushikako zari indoto zanje zo gukinira umugwi wa FC Barcelona rero nayo mpamvu nahisemwo gukinira uno mugwi kandi indoto zanje ubona ko zabaye impamo zararangutse uno munsi nkaba nambaye umugwi wa mwambaro w'umugwi wa FC Barcelona. Rero amwe mu mahangiro uno mugwi nakuno mukinyi Rafinha afise nuko ashobora gutahukana igikombe cha Ligue des Champions ari kumwe na mugwi w'aba Blaugrana. Rero ni Rafinha avuga ko kuva yashika mu mugwi wa FC Barcelona indoto yiwe yifuza gushika ko ari kumwe no mugwi no gutahukana igikombe cha UEFA Champions League. Ariko kandi yagize n'icyo avuga uwitwa Rafinha kubajanye n'abakinyi bakiri bato babiri uwitwa William Estevao Messinho uno munya Brazil ndetse n'uwitwa Lamine Yamal uno basanzwe bakinana mu mugwi wa FC Barcelona. Yavuze yuko bano basore babiri aramahirwe gukinana nabo uwitwa William Estevao murazi ko bakinana mu guserukira gihugu wa Brazil uwitwa Lamine Yamal nawe bagahurira mu mugwi wa FC Barcelona. Rero yavuze yuko ari bamwe mu bakinyi bafise imana idasanzwe biboneka yuko mu myaka iri imbere bazoba ari abakinyi bakomeye cyane. Rero akaba arakajyokeza kuri we kugira ngo ashobore kubafasha bano bana uko ari babiri bafise imyaka igera kuri 18. Rero ngo agiye kuzobafasha ibishoboka byose narijyawe asanzwe afise yaramize akabuye k'abagabo afise experience. Rero ngo azoyikoresha ubwo burambe bwe azobukoresha kugira ngo ashobore gufasha bano bana uko ari babiri mu iterambere ryabo ry'umupira w'amaguru. Ariko kandi si wonyene bagize ico baza kuba bavuga n'uwitwa Enzo Maresca uno mumenyereza umugwi wa Chelsea the Blues nawe ubona ko atasigaye inyuma mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru nawe yaje kuba agira icyo avuga na cyane cyane nawe nyine yagarutse kwitwa Estevao ndetse n'umukinyi Lamine Yamal ubona ko ari bamwe mu bakinyi bariko barahayagizwa cyane turavye gushika muri kano kanya n'abakinyi ubona ko bakiri bato mugabo uravye ubuhinga bafise ingene ko baritwara n'abakinyi bagaragaza vy'ukuri ko bashora kuzovamwo abakinyi bibihangange. Rero Enzo Maresca yatangaje yuko runo rukino guno munsi ari rukino bakwiye gufata nka nkama bakwiye kwitaho cyane umugwi wa FC Barcelona aza kuba ni equipe itoroshe. Rero n'urukino ruza kuba rutoroshe kuri bo narijya basanzwe banakurikirana kuri classement ku rutonde rw'ingene imigwi ihagaze gushika muri kano kanya muri UEFA Champions League. Enzo Maresca rero yagize kandi n'icyo avuga ku mukinyi Robert Lewandowski aho yavuze ko ari umukinyi ahambaye umukinyi akomeye cyane kandi amaze no kuba vyerekana mu migwi igiye itandukanye ko uburyo bwiwe buhambaye cyane no kwinjiza ibitsindo. Rero akaba ari umwe mu bakinyi bitezwe cyane mu rukino guno munsi Enzo Maresca ashobora kuba aza kuba arabira hagufi. Ariko kandi yavuze ko atari nawe mukinyi wenyine n'umugwi wa FC Barcelona uza kuba witwaje hariho n'abandi bakinyi nka ba Lamine Yamal ba Rafinha ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Frankie de Jong. Rero ni match ubona ko iriko iravugisha abatari bake bamwe nandi bavuga ati ni gipimo kidasanzwe ku mugwi wa Chelsea the Blues ndetse n'umenyereza Enzo Maresca. Ariko kandi ni n'igipimo gikomeye cyane cy'uno mwaka kubijanye n'umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umenyereza Dieter Hansflick uriko muraraba murabona ko urugero umugwi wa FC Barcelona wari uriko mu mwaka uheze gwaje kuba rugabanuka. Rero ni igipimo cyiza ukijanye n'abakinyi ba Barcelona ndetse n'umenyereza
Dietan's Freak kugira ngo nabo nyene ubwabo barabe ko bokwisuganya kugira ngo bashobore kuja mu migwi umunani ya mbere muri UEFA Champions League. Ni Chelsea de Bruges na FC Barcelona mu nkino zigera kuri 16 baheruka kuba bakina. Ni umugwi wa Chelsea watsinze inkino zigera kuri 6 banganya inkino zigera kuri 6, umugwi wa Barcelona utsinda inkino zigera kuri 4. Kuri classement ni FC Barcelona ubona yuko barisa nk'abari kumwe cyane nuno mugwi wa FC Barcelona ubona ko ufata rero ikibanza ca 11 n'amanota agera kundwi mu nkino 4, aho winjije ibisindwa bigera kundwi, winjizwa ibitsindo bigera kuri nako murantunga watsinze ibitsindo bigera kuri 12, winjizwa ibitsindo bigera kundwi. Nayo Chelsea de Bruges nayo iri nyuma yaho ifata ikibanza ca 12 n'amanota agera kundwi. Murumva ko amanota bayanganya, watsinze ibitsindo 9, winjizwa ibitsindo bigera kuri 6. Rero n'urukino numva ko bitazo kuba vyoroshe, ariko kandi ku ruhande rwa Chelsea ni inkuru nziza kuba bagarukanye umusore Cole Palmer, uno mukinyi akiri muto ubona ko ari mu bahetse cyane uno mugwi wa Chelsea de Bruges. Nawe birashoboka cyane ibice vyinshi kwijana birashoboka ko uno mukinyi uno munsi ashobora kuba agaragara mu rukino guno munsi. N'urukino rero ruza kuba ruhuza Barcelona na Chelsea, ruza kuba igihe cy'isaha 4 z'ijoro, ruza kuba ruhagarikiwe no muhagarikizi umunya Slovaki Vincic. Rero no muhagarikizi sijambere hagarikira inkino z'umugwi wa Barcelona, ni we yahagarikiye urukino rwahuje Barcelona na Bayern Dominique muragubuka mwaka uheze, aho Barcelona yatsinze ibisindo bigera kuri 4-0 umugwi wa Bayern Dominique. Rero uno muhagarikizi Vincic niwe yari mu kibuga, ariko kandi no mu bihumbi 2022 umugwi wa FC Barcelona utsindwa n'umugwi wa Inter de Milan igisindo kimwe kubusa cinjijwe n'uwitwa Hakan Çalhanoğlu. Naho nyene uno muhagarikizi umunyaslovaki Vincic nawe niwe yari mu kibuga hagati. Kuzindi nkino zitegekanijwe no munsi n'urukino ruza kuba ruhuza umugwi wa Manchester City wakira umugwi wa Bayer 04 Leverkusen. Rero ni Manchester City nayo igiye kuba ikina runo rukino idafise umukinyi wabo Rodri, wana yuko nawe kuva yagira imvune idasanzwe mwivi mu 2024 ino mvune ubona ko itariki ramworohereza, nyuma yuko yaje kuba agaragara no kuri bande touche ku ntebe yasubira abandi ku rukino rwa Newcastle, ariko uno musore vyumvikana yuko atameze neza. Rero nawe akaba agiye kuba ataboneka mu rukino rwo kuri uno munsi ruza kuba ruhuza umugwi wa Manchester City ndetse nuno mugwi wa Bayer 04 Leverkusen. Manchester City rero nayo iza kuza kwakira uno mugwi wa Bayer 04 Leverkusen kuri Etihad Stadium igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Urundi rukino ruzo rutegekanijwe no munsi ni Olympique de Marseille iza kuba yakira umugwi wa Newcastle United kuva mu gihugu cy'Ubwongereza igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Dortmund Villarreal nabo nyine aza kuba bakina izo saha nyene 4 z'ijoro. Bodo Glimt iza gukina n'umugwi wa Juventus de Turin igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Napoli yakire umugwi wa Karabag igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Slavia Prague kuva muri Republic Czech yakire umugwi wa Atletico Club de Bilbao igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ajax d'Amsterdam kuva mu Holland iza kwakira umugwi wa Benfica de Lisbon mu gihugu ca Portugal igihe cy'isaha 1:45. Nayo Galatasaray kuva muri Turkey yakire Royal Union Saint-Galois yo muri Belgique igihe cy'isaha 1 z'ijoro n'iminota 45. Reka tugaruke turaba amwe mu makuru ariko aravugwa hirya no hakuno ku mugano wa Buraya mu migwi igiye itandukanye. Mu mugwi wa Real de Madrid ibintu nivyoroshe gatonya, nivyoroshe na gato na cyane cyane bikomereye kuwitwa Xabi Alonso. Ni nyuma yaho
umugwi wa Real de Madrid wari wifurije kuba kongereza amasezerano umukinyi yitwa Vinicius Junior, ariko umukinyi ubwiwe umunano yagiraniye na president w'umugwi wa Real de Madrid witwa Florentino Perez, umukinyi ndetse n'abamuhagarariye bamenyesha yuko uno mukinyi Vinicius Junior adashobora kuba yokongereza amasezerano muri uno mugwi biturutse ukutumvikana kukudahuza kuri we uri hagati yawe nuno menyereza Xabi Alonso. Muribukana kayigeze kuba muri Clasico iheruka yahuje umugwi wa Barcelona ndetse na Real de Madrid, aho uno mukinyi yaje kuba asohorwa nuno Xabi Alonso akaza kuba areagisa canke yerekana ko mengo baramurenganije kuba musohoye. Nimba muvyibuka neza mu gihe Vinicius Junior yasaba ikigongwe ukungene yari yitwaye nayo mu kibuga nyuma yo karaje kuba asohorwa, yarasavye ikigongwe abakinyi muri rusangi bagenzi biwe, indongozi z'umugwi wa Real de Madrid, abakunzi b'umugwi wa Real Madrid, ariko mu kigongwe yasavye ntiyigeze asaba ikigongwe uwitwa Xabi Alonso uno mumenyereza wiwe. Ni naco kinubona caje kuba gitangaza abatari bake, gutyo biza ko bigaragara ko umubano witwa Xabi Alonso ndetse na Vinicius Junior utifashe neza cyane. Ikinyamakuru rero Cadena Cop uruno munsi cyaje kuba gisohora inkuru, cyanyeguruye inkuru kivuga yuko muri vestiaire cyangwa mu bwambariro bw'umugwi wa Real Madrid, turavuga kuri kote y'abakinyi hagati yabo hariho ukutumvikana, bamaze kuba bicamo imigwi igera kuri 2 na cyane cyane kubijanye no gukurikiza ivyo no mumenyereza yitwa Xabi Alonso uno mumenyereza wa Real Madrid. Bivugwa yuko hariho abakinyi bamwe bashigikiye uwitwa Xabi Alonso, ariko kandi hakaba n'urundi ruhande rwa bamwe mu bakinyi ngenderwa ko kandi bafite n'ijambo rinini mu mugwi wa Real de Madrid, nabo ubona yuko bifuza yuko uwitwa Xabi Alonso yokwirukanwa ndetse ko batanamushigikiye. Ku ruhande rw'abakinyi bifuza ko uwitwa Xabi Alonso ashobora kwirukanwa mu mugwi wa Real de Madrid ni uwitwa Vinicius Junior, we basanzwe bafitanye n'ikibazo kidasanzwe n'uwitwa Xabi Alonso, ugira kabiri n'uwitwa Federico Valverde. Mushobora kubaza ati gute uwitwa Federico Valverde yoba ari mu rutonde rw'abakinyi bifuza ko uwitwa Xabi Alonso ashobora kwirukanwa mu mugwi wa Real Madrid? Imvo si yindi, imvo nuko uwitwa Federico Valverde nubwo akinishwa match nyinshi, ariko mwibuke yuko amaze inkino zirenga hafi 5-6 ariko arakinishwa ku kibanza ca nimero 2. Ico kibanza rero ni kibanza ubona ko kitishimiwe cyane nuno mugabo yitwa Federico Valverde, uno kizigenza agira kabiri nyuma y'uwitwa Daniel Carvajal we kizigenza nimero ya mbere gushika muri kano kanya mu mugwi wa Real de Madrid. Rero Fede Valverde we ku ruhande rwiwe yipfuza yuko yokinishwa hagati akayobora mediane irimo uwitwa Chouameni ndetse na Jude Victor William Bellingham cyangwa uwitwa Arda Güler. Ariko rero kugira ngo Xabi Alonso ashobore kuba akinisha ino mediane irimo uwitwa Bellingham, Arda Güler ndetse na Chouameni, biza kuba ngombwa ko uwitwa Federico Valverde ashigwa ku ruhande. Ni bimwe mu binyamakuru nka Marca ubona ko bimaze kuba vyerekana ko uwitwa Xabi Alonso we abona uwitwa Federico Valverde nk'umukinyi aca ku ruhande kuruta kumubona nk'umukinyi aca ku ruhande rwo hagati. Rero ubona ko ico ciyumviro cyitwa Xabi Alonso batagihuriza ko n'umukinyi we bwite uwitwa Federico Valverde. Ariko kandi si Federico Valverde wenyene, ni na Rodrigo Goes, umwe mu bakinyi ubona ko batari ko barakoreshwa cyane nuno mukinyi nuno mumenyereza witwa Xabi Alonso, ari kumwe n'uwitwa Brahim Diaz ndetse Enrique na Ferland Mendy. Abo rero nibo bakinyi bariko baravuga cyane ko bifuza ko witwa uno mugabo Xabi Alonso yokwirukanwa akava mu mugwi wa Real Madrid. Ubundi rero utonde rw'abakinyi basa naho bashikiye uwitwa Xabi Alonso banezerejwe n'ingene ariko araza kuba abakinisha n'uwitwa Dean Hussein no mukinyi mushasha yaje kuba azanwa n'uno nyene Xabi Alonso, uwitwa Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler na Kylian Mbappe. Nibo bakinyi ubona yuko bari barishimira akazi kwitwa Xabi Alonso. Rero hakaba n'ubundi rutonde rw'abakinyi ubona ko ari bana magazi gushira muri kano kanya. Rero ibibazo akaba ari byinshi mu mugwi wa Real Madrid. Ikirere ni kimwe mu bintu bishobora kuzotuma n'ubundi atari na kimwe umwaka
bashobora kuza kuba batahukana nyuma yuko ubona ko Vestiaire no mugwa amaze kuba wicamo imice na cyane cyane mu burongozi bw'umugwi wa Real de Madrid naho nyene ubona ko amakenga ari ikirenga kujyana no mugabo yitwa Xabi Alonso. Kuyandi makuru ariko aravugwa mu Real Madrid ni uwitwa Rodrigo Goes ubona ko aje kuba nawe nyene kwiza inkino zigera kuri 29 atagitsindo atsindiye uno mugwi, ariko kandi so wenyene ni na mugenzi we yitwa Vinicius Junior nawe ubona yuko akwije inkino zigera kuri 10 atagitsindo batsindiye uno mugwi wa Real de Madrid. Mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Liverpool ibintu nawe nyene ntivyifashe neza nyuma yo gukoresha miliyoni zigera kuri majana 270. Igihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Liverpool ibintu ntivyifashe neza nyuma yo gukoresha miliyoni zigera kuri majana 274 z'amanyaburaya basuma canke bagura uwitwa Alexander Isak bamukura mu mugwi wa Newcastle United ndetse na Florian Wirtz bamukura mu mugwi wa Bayern 04 Leverkusen. Rero bano bakinyi uko ari babiri bese urumva ko batwaye miliyoni zigera ku majana 274 babazana nta gitsindo barinjiriza uno mugwi wa Liverpool mu gushika kuri journée ya 12 muri Premier League. Rero ni crise dasanzwe ni bihe bitoroshe bano bakinyi ubona ariko baracamo ndetse n'umugwi wa Liverpool abona ko nabonye ibintu bitifashe neza cyane bari kumwe n'umumenyereza Arne Slot, aho mu nkino zigera kuri 11 inkino zigera kuri hafi 9 zose ubona ko baje kuba bazitakaza. Rero ni Liverpool naho nyine ibintu bitifashe neza na gatonya na cyane cyane kuri bano basore bagera kuri babiri muri uno mugwi wa Liverpool. Turavuga uwitwa Alexander Isak ndetse n'uwitwa Florian Wirtz. Mu rukino rwo ku munsi weje tuje kubarangiza wa mbere ni urukino rwariko ruhuza umugwi wa Manchester United ndetse n'umugwi wa Everton. Ni Manchester United yari yaramutse yakira kuri journée ya 12 urukino rurangiza journée ya 12 muri Premier League. Manchester United yakira umugwi wa Everton kuri Old Trafford. Ni ikintu cyaje kuba kiba gitangaje ni naho Manchester United yari hakije kuba itsinda umugwi wa Everton. Uwitwa rero Idrissa Gana Gueye yaje kuba dahuriza ku kintu kimwe n'uwitwa Michael Keane mugenzi we nyuma yuko abakije kino gitsindo batarako amakosa barashamirana. Uwitwa Idrissa Gana Gueye aza kuba akubita ikofe mugenzi we uwitwa Michael Keane, gutyo bituma umuhagarikizi yereka ikarata itukura uno munyasenegal yitwa Idrissa Gana Gueye. Ni nyuma y'uno kino rero umugwi wa Everton waje kuba utsinda umugwi wa Manchester United bafise abakinyi bagera kuri 10. Nyuma y'urukino rero uwitwa Idrissa Gana Gueye ubona ko yagarutse abicize kuri Twitter yiwe aza kuba asaba ikigongwe abakunzi ndetse n'uburongozi ndetse n'umukinyi mugenzi we Michael Keane aza kuba abasaba imbabazi kuba atashoboye kuba yikontrola neza cyane. Ico kintu rero Idrissa Gana Gueye yakoze cyaheruka mu 2008 mu kwa 12 ikozwe n'abakinyi bakinye umugwi wa Stoke City. Ni uwitwa Ricardo Farah yakubise ikofe mugenzi we Andy Griffin. Murumva rero ko ni ikintu kitaheruka vuba cyane hari yazigiye kitaboneka. Rero Idrissa Gana Gueye yaje kuba asaba imbabazi abakinyi bagenzi we n'umukinyi Michael Keane ndetse n'uburongozi bw'umugwi wa Everton. Amakuru yacu y'uno munsi nahatu yarangirije naho umunsi wejo tugaruka turaba uko inkino zaraye zigenze muri UEFA Champions League ndetse tunaca mu nkino zitegekanije ku munsi wejo na cyane cyane urukino rutazoba goroshe ruzohuza umugwi wa mbere ufise ubusatirizi bwiza ndetse n'umugwi wa mbere ufise ubugarizi bwiza cyane defense nziza. Ndavuga umugwi wa Bayern Munich ndetse n'umugwi wa Arsenal de Gunners caca na munsi wejo. Ibukanya n'inshuti n'abagenzi imico n'indero runtu karisha ongereza ubuhinga bugezweho
irata ivyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse irata ivyiza vy'igihugu cawe